présidents africains. Okay. Par exemple, umwubahwa nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye. Aguma gwana urugamba banza arabati mbe ubutare amabuye y'agaciro hari hose. Ujya bibaza ko umuzungu aryohewe. We ntabaryohe. Hajya yori kocora gusa cavuga ati dushaka hafineri. Sivyo? Bazane ngaha. Ubu butare buhingurirwa mu Burundi. Bugurirwa hanyene. Nimbari inzahabu ifise 9 kaha, ifise 24 kaha, yabonetse mu Burundi, nimbari quartz, ikabanuze za cuivre, kamenya nikere, koruta byose, bihingurirwa. Akiya Mungu. Ndakubwiye. Umuzungu amaze no kuvyumvuko, ibyuma bihingura ivyo bintu, bica biduga ibeye. Kugira ntubikoreko. Kugira ntubikoreko bizane, oya kuraye. Ucubanza kubugwatiriza bakabwimba, bakabumara, bakabusigira igihugu c'igikankara. Amahera barayatwaye nawe bakagupfunyikira nica nikize ukaja kumarana na bene wanyu, hanyuma bagaca bakabibamwo idini, bavuga ati mwebwe mwagomeye Imana, mwe Imana muni mwigeze muyubaha, guma ku karago, kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa kane. Wibaza icyo gihugu kiba kiriko kirajaye. Ngoma ngubaze nawe ico kibazo basi kimamanda nimba ari karavuga kujya nimba igihugu kitariko kizingamikwa n'amadini sinsobanurira ingene umuntu ajya ku karago kuva kuwa mbere gushika kuwa kane hanyuma agiye mu rusengero dimanche bagaca bamwaka icya 10 nishikanwa atanakoze yayakoreye ryari afite umugore n'abana mamanda ndamwemera kubera ico ndamwemerera ca mbere cyo kubahuka ibyo abandi batubahuka kandi bavyita ibisanzwe muri societe biriko vyonona abantu. Ndaguha karurira. Ego twe nutusi turasenga tukunda Imana. Ariko umenye yuko parimi mu bukorona amadini donc ubukoroni bw'abazungu amadini afata ijyambere mu bizingamitse Afrika. Zingamitse Afrika Ntakarurira. Waruzi ko amadini ari mu bintu bya mbere mu gihe abayatwara batavyitwayemo neza. Bituma abanyagihugu canke abene gihugu baba bakene kuruta uko bari basanzwe. Ndaguha karorero. Story of my life. 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 Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe turashima uwaremye ijuru n'isi. Ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Ildephonse the son of God, Doctor of Love aka Diko. Ayinde. Dokitandi. Ni Doctor of Love. None urukundo bararuvura. Urukundo nukuvuga ngo barakubwira ngo ni nk'ingwara, urukundo ni ingwara nk'izindi zose kandi rutavuwe ko nica nk'izo ngwara nyene. Kugira ngo urukire unywa paracetamol, Fazdal. Unywa impanuro z'abakorera muri yo domaine nk'aba Doctor of Love nyene nkojyana rimva. Ugomba unyibutse nk'undi numvise avuga yuko ngo ni umutomoroge. Ngo tomoroge ngo akora muri tomology. Ibyo bintu mwe mubikura. Oya uwo nawe ashobora kuba hari ibindi bintu byiwe bindi yagiye atahora by'ubuzima. Iyo intro yawe irasa. Uzi ko abantu bazotinya no kuza mu kiganiro bitwaje ko direct muvaho bakanitse. Oya. Ariko intro yaje uzi ko ari je ahubwo mu bantu bakorera mwa bino bintu. Ushobora kuba ufise intro ngufi cyane. Abandi ziba zirezire cyane bafise amazina menshi cyane ifite yaduke. Abantu ne umujama. Iyi intro yiwe ni rap. Agira sohora umugize umuziki na shagi. Ugomba menga ari kararapa byakaze. Oya ari ngorane kabisa. So nakiri umugabo yitwa Ildephonse Comedian, mwamaze kumumenya umwe mu bantu bamenyekanye bikomeye mu myaka iheze, umwe mu bagabo uvuga ko ari n'incabwe ngikomeye atobabeshe, umwe mu bantu bizera ibintu by'ubumenyi, ibyo benshi bita science. Science.
uri no mu bantu bavuga yuko mu kinjana cuno munsi ushobora kuba uri umuntu agendereza ibihe. Oya. Hari abantu Ildephonse ubona nk'uko turiko turakora ikiganiro ashobora kubona nk'akanyoni kagurutse. Akubwira ati iki kintu sone pas fait de hasard. Ashobora kuba hari impamvu bibaye. Abo bitaba aba ni the zodiac scientist nivyo? Zodiac ni umugwi wa sign zikanaka. Ariko ababikora babita astrologers. Voilà. Astrologers rero ntabwo genda mu astrologers. Kuko astrologers bo buko babikora bakoresha ivyuma. Ariko abo we waruvuze. My friend. Abo waruvuze ni n'abanyabwo. Zodiac scientist. Abo waruvuze babonye akanyoni kagurutse bashavuga ngo habiki, babonye akawe bagahise ngo habiki, akayabu gahise ngo habiki. Abo babaho kubwoba. Bafise ubwo abo n'abanyabwo. Oya ahubwo nabantu usanga aba bafise no kwizera kwabo kuyobe usanga nko barakubwira ngo nimba bavutse mu kwa mbere bisigura uko ntibisareba uzogengwa nibi ntibisareba ntibisa kubera kugendereza mu Kirundi nego barabikora ko ni nawo muco wamyeho kuva kera mu Barundi ba kera. Par exemple ashaka kumenya amasaha akatambuka agahonyora mu gitutu agaca avuga ati reko igitutu ntagihonyoyemo ubu ni saa sita. Bafise bisigura ko bafise imbono zabo zitandukanye n'iz'umuntu wari we wese. Urakoze. Kera rero abo bantu bagira ivyo bara abantu bagendereza muri rusangi. Par exemple tuvuge nk'aba bantu bafise iyi science ya bayita gute bimvura ngo izogwa abantu bavuga ibihe nuze bakora muri meteo dimwe ibi vya meteo nabo nyene baragendereza. Mugabo baba bico batandukane nigendereza ryabo waruvuze bubunyoni bugurutse bubu yabo buhise ngukabona kayabuka kurenze gutamba ngukabona imbe bitagiriba. Ariko Barundi bagera gawe Sabarundi gusa bakera man ibi bintu uziko no mu mico y'abantu bita abayuda ziriya za Israel aribo bantu bambera ahubwo ibyo bintu babikoreramo cyane ku rugero runini nta kintu babonera ubusa. Abajuife les juifs voilà abajuife n'abastrologue baratandukanye. Astrologians bakoresha zodiac signs. Abajuife bagendera ku mategeko. Par exemple ibi bintu tuvuga bashobora kubagendera kuri torati. Torati no kuvuga okay. Torah ni Pentateuque y'ibitabo kanaka byanditswe na Musa. Ivyo rero bagaca bongeramo n'ayandi mategeko yiwabo. Bigaca bicika nkaho umengo nibwirizwa shingiro rituma bamenya ikibi n'iciza iwabo. Rituma bagira imico n'imigenzo myiza. Mugabo yinjiye mu muco wa Kristo tugaca twongerako imyemerere ya Yesu Kristo yatuzukiye akatubambigwa kugira ngo tube abana b'Imana babushitse. Nico gice ciyongera ko gusa abajuife bo uwo Yesu ntibamuha agaciro nk'uko twebwe abakristo tumuha agaciro. Mugabo umuzi wa vyose w'abakristo harimo na Torah. Itandukaniye na Bible kuko impamvu mbanzanyemo na Bible uri no mu bantu nzi bakunda gusoma ibitabo cyane ariko kandi ukisonga cyane Bibiliya. Bibiliya ni igitabo cera niko tubisoma. Siyo signification. Initwa Bibiliya ye. La Bible est un ensemble de livres successifs. Niko bisigura. Yego. Reka Ildephonse kuvuga yuko umuntu w'umukristo abatwita abakristo twaja muri monde y'abakizwaho Saintes Écritures utandukanye na Bible. None Bible hari nyandiko yuko haza Bibiliya harabonetse imizingo. Hari izindi nyandiko. Umuzingo wari ukoraniyemo ivyo
izo ntuze ivyo bintu bidatosowe canke vya torati bitari ku murongo harongera haragaruka haboneka izo twista za codex haraboneka za Bible de Jerusalem Bible izi za Septante nka Septante ntabwo yaba yanditse ko Bible ngo Septante ari umuzingo wibereye aho ko atari rero iyo bagombye kuvuga Bible mvuze Bible mu Kirundi iyo Bible rero iyo Bibiliya rero nurukurikirane rw'ibitabo bitandukanye niyo tuvuze bitandukanye biba bifise aba hoteli batandukanye niyo mpamvu tubona biriko ba Matayo tukabona ba Yohana niyo mpamvu bacita Bible rero kuvuga Bibiliya ntibisobanura ubwere ahubwo wari kuvuga ati Bible ukavuga ati le livre des saintes écritures aho nari kukumva kubera ivyanditswe birimo nivyo vyitwa ivyera ntabwo ari igitabo citwa icera igitabo cyo ubwaco ni cera ari kibirimwo birera none vyogenda gute igitabo kitera ngo gitekera ivyera umva byoshobo bakubwiye yuko ibiharage biri mu isafuriya n'isafuriya ikika ibiharage ariko nakundi isafuriya woyihagagiza ngo uvuye ngo ni nziza irimwe ibiharage bibi muri ico gihe nibavuga ngo ni isafuriya gusa oya ahubwo kuvuga ati ni isafuriya y'ibiharage hagiye uvuga ati ni Bibiliya y'inyandiko nyeranda aho nakumva ni Ildephonse Comedian nasoma Bibiliya kabisa ariko bwana Ildephonse burya ngo abantu basoma cyane usanga ari nabo bapinga ivyo basoma kuko niho bakuru ushobora kuba nguri no mu bagabo burya wewe nka bino bintu by'amashengero ya hato na hato y'abakizwa utanavyerekwa kukabe nkako uri mu bantu bizera cyane ariko bategera baja mu rushengero ngo ntusenga urushengero ndasenga urava muhiruka cyane mu rushengero ndagenda kabisa umuryango twagusenga ariko utandukanye gusenga no kuba umuja w'idini bitandukanira gusenga nibisa umuja w'idini ni wa wundi vya biri dukunda kubona pasteur avuze ati kugira ngo mukire fukama mbahonyore ko mbatambireko umugabo nkangira Ildephonse ukajyama hasi hanyuma pasteur akanja ku mugongo akantambira k'igisirimba uravyumva ngo arimo yirukana amadayimoni ngo andimo buriya byari gushoka ntari kurinda kundyamika hasi yari kubigenza gufata amadayimoni akakuramo akayatambiraho je nandi nkimerera neza we ntagutambireko ariko rero kubera ko nabaye inyeguye idini nimbavuze ati ryama none nturabibona mu ishengero bazavuga ati cakira umugisha kandi usanzwe uzi ko umugisha wawuvukanye umugisha yego umugisha nivyo koko nk'abantu basoma canke bivanye na twakuriye batubwira ngo uravukana ariko bari abantu barakubwira bo basa n'abakora ibintu byo gushitura canke kukwatura ko cane ati gushitura ni batterie faible oya Ildephonse cyane ko ndavuga mfatiye ukuntu nabonye bo babigira bakawukwatura canke barakubwira hari umuntu ngo aba mu buzima agategwa n'ibintu by'inyatsi bisa nibitangira umugisha wiwe ko bari nko gufukura akavuga ati nimba Ildephonse yandikwe yuko muri 2024 azoje muri Amerika akaba ari karatangirwa dufate n'ingeso mbi abayemo reka ako kadayimoni n'ingeso mbi tukice hamari Ildephonse muri 2024 aguruke yigire USA uwo muntu yobanza kuza kunyaturaho kujya muri USA nawe atayihonyoyemo none se kanguha karorero mon frère tureke kuba tuca ku ruhande ikarabo ririmo amavuta yera uyabona none yego abita erayo uravyumva aya mavuta iyo yateruye hariho umuntu ajejwe kuyaterura mu maboko siko none niko biri pasteur agakozamwe urutoki agasiga abakeneye uwo mugisha wo kugenda gute wo kuronka izo visa none bigenda gute ujya mu tipa yateruye ko ari we mu bisanzwe amavuta yamusesetse ko gusumba bari abantu bayasizwe we waguma mu rushengero yurira indege amavuta badakora cyangwa akora kuri uwo muntu gusa ariko rero ico uvuga womenga nico
dufatire ku kintu kivuga yuko bari abantu arabanyamugisha abakozi b'Imana burya batungisha benshi kabone nubwo bo badatunze reka rero ngutere inkuru mugabo ibintu byenemera je ndemera Imana rugira ndi umukristo kandi yabatijwe uravyumva n'amadini yose kiretse rimwe ryonyene wabatijwe n'amadini yose kiretse rimwe ryonyene rimwe n'ijyahe nimbatari ba y'abisilamu kubera ikiryo y'abisilamu birancanga nari kubatizwa nabyo ariko sinzi ko bigenda nubwo ndamukangiye gusa wanze kwitwa Isa oya si kibazo sizina Isa kombera oya we niwe wegwa nice ubona nko bavenda witwa nka Buduru Jabari cyo kubera oya je izina natohoje nasanze noberwa naryo ni Ahumadi ndazi urinze uvuga ikintu usanga waratoje insiguro yacu Ahumadi ariko rero kubera byase ko ari ahantu mabatizwa indamukanyo yonyene yarangoye ndagiye urumva twaramukanye na bagenzi bacu vuga ati nzobatizwa nejo kuzanga salamu alaykum cyo ndacumva ariko hagera kwishura rero umva nawe kuva ati nari ku musiramu habura gato ubu nkaba ndasibye urumva ako gatoro kabura no aguma gatuma ntaba umusiramu iwa nyawo nukubera ko watanze isalamu kandi utari mu muryango wawe urumva biba bigoye habura gato kandi nige no kwira DJ bincanga amazina buri amazina y'abisilamu aragoye ko hari ushobora no kudawinda kuravuga ngo kugendereza ukagendereza ufatiye ku ndome zitangura uyu urumva waratangwa ari dondore abayisilamu bagenzi bacu twidondorane tumenyane umuryango wagutse wa Isilamu cyaje akavuga ati witwa nde wewe Habibu undi nawe akavuga ati Hadija undi nawe akavuga uku Abdu nuze ni ntuze twagira akavuga ngo Khalifa sinje undi Kadafi byaje mfatiriya ziriya za kaka yavuze Kadafi Khalifa urumva sasa je nkarumva none ko batanguje ka je mvuge gute sanga navuze kafiri urumva nkubitwaho nubuza kubatiza kafiri uyu mugabo narizi ngo comedian arazihebye oya urumva ariko narizi ngo yanazihebye ariko Ildephonse utarana tuzimiza tukiri ku kintu citwa idini cyangwa kwemera kw'abantu sinona kurekura tutavuze kuri kino kintu ejo bundi busimbiye kuri Facebook page yawe uvuga amajambo yatumye abantu bavuga bati no mugabo Ildephonse kwa tumuzi nk'uw'incabwenge ariko asa n'umuntu atangiye kuvangirwa ati kukabe nkako umuntu ari karamera nk'ubushigikira ego hari ibintu avuga ukamenga nivyo mugabo byinshi akabivuga atabwenge burimo akavuga ibintu rimwe banafata nk'ubutandero mu mvugo ziwe akavuga ati uriya mugabo nuko yironkeye platform arayikuza bitewe n'ahantu ari bishoboka ariko ntari ibintu byahatari yazanye sibangana umugabo witwa Chimamanda Moses ibintu wanditse wasa n'umutera intege cyangwa umushigikiye uvuga ati uno mugabo ahubwo ni n'incabwenge idasanzwe ibintu akora ndavyemera ntabwo ubona yuko abantu bazava bavuga bati Ildephonse nawe nyene nk'abandi bose bwagwenge twamubonamwe nta n'ubuhari nimba sigaye ari mu mugumwe na Chimamanda Moses reka mbanze nkubaze nanje ikibazo umugani wawo ndi abajije ninde ni president Buyoya bamumajije ati ni Buyoya mu Burundi barakubaza ibibazo iyo umuntu akubajije ikibazo nawe umubaza ikindi nabacabubwira ati ninde yabikubariye urumva yacu tangwa kumenya wabimubaza kugira ngo yishyure aho kana ariko kavuze uko gaheza ko tunakumbuye kukumva oya rero ivyo bire gaje kumbuye kukumva wigana abana ikibazo ngomba nkubaze kuko nifite ikibazo c'inkorora okay ya ngomeze neza sorry baraza kugutunga so hama rero ikibazo Ildephonse kuvuga ngo Chimamanda Moses kugira ngo mumenye ko umuntu ari incabwenge kugira ngo mumenye ko umuntu afite ubwenge mupimira kuki muri byinshi bamupimirako ndaza kukishura nihuse turafatira ku bintu avuga byubaka societe mbere umugwi mwinshi wa societe ukabishima ukaniga biciye mu nyigisho ziwe uriya mugabo Jesse jewe ndiko ndavugira abantu benshi ibyo bavuga ibintu avuga bifatwa nko kugumura abantu ntufatire kuri fanatisme kuko isi tubayemo no munsi urashobora gufana umuntu no mu bintu bidakaze ahubwo mugakurikira ibintu bisa nagakucanga kagwi ataruka ari karavuga ibintu byubaka isi urakoze jewe ikintu kijanye n'ubwenge umbabarire simpava mbifata nko bifata kubera ko ubwenge ahanini buragutse sibyo ubwenge buragutse
ubwenge bufatiye ku kintu umuntu yumva akakizirikana mbere yo kugisohora akongera akazirikana no ku ngaruka zaco nabo kiza kubaka nabo kiza guhungabanya. Rero Chimamanda iyo ubonye milititide y'abantu bavuga ngo uravuga ukuri muri ibi kandi uhubuye abanaka kandi uraduhubuye twari twagize twazimiye, urabyumva bariya abantu baba bamaze kubona neza yuko hariho inzira y'ubwenge kanaka baba baratanga. Ariko ukiri ngaho yewe rero sinamushigikiye ngo ni kubera ngo nitaye ku mvugo. wewe umushigikira witaye kuki? Kuko imvugo ya Ildephonse nayo ubusesanguzi ndaguha karorero. Irevure je ngomba ntuje wabivuze neza ati urakunda Bible. Jomera Bible vraiment. Kabisa. Kandi mu bantu basoma Bibiliya n'ingabire ziwanje zose. Oya impamvu nanabivuze nubu nagusanze iri mu minwe yawe uri kurayisoma. No mu buzima bwanje bwose. Okay. Bushingiye kuri Bibiliya. Imbere yuko nkina comedy nabanjije gufatira kuri Bibiliya. Bivuze ko watangiye kuyisoma kera. Hajya comedy novuga ubumenye bwa ubuvoma muri Bible. Ndakubwira karorero kugira mfate decision ntera imbere nongere nkine comedy mbone ko ari ingabire yanje nifashishije ibyanditswe kuruta uko abantu bambwira ko ivyo bintu ari ibyanje. Wifashishije ibyanditswe kuruta uko bakubwira yuko ari byawe ari ivyo wanje donc comedy ari ingabire yanje. Byo bifise icyo bifana n'akantu nigeze kubona uvuga ngo ntuze wigere uharanira gukora ikintu usa n'usabwa n'abantu bo bumva ko bagukomera amashi. Ahubwo uze wite ku kintu wowe ukora wumva ko kiri muri wowe ari cukwiye kuba urakoze. Kubera iki abantu ivyo bagutuma byose ntiwo bikwiza kandi ari n'igihe wogutuma ibi udashoboye kwikorera wewe kandi bikarangira wicujije. Bura nimba ari cyaha gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu no kwicuza. Yo wicujije nabi my friend utegwa nimwe mutazi yiva mwe y'ubwoba muba mureha kuko wama wicira urubanza buri gihe yuko hari ibyo utakoze wari kubishobora kandi bikazibirira n'ibindi wokoze byari gukwegana biriya vya mbere. Par exemple umwongereza niwe bivuga neza the talent is the way of success not life of living. Bisigura ngo talent is the way ingabire of success not the way of living. Not the life of living. Ati ingabire ni nzira yo gushika kwiterambere. Ariko ntabwo ari ubuzima bwo kubaha ibihe byose. Niko bisigura. Bivuze yuko ingabire ntaco yo bimaze idaherekejwe n'ibindi bintu. Urakoze. Ingabire nashatse kuvuga umwana w'umuntu ntabwo agira ingabire imwe. Niko bimeze. Ariko kubera yuko iyo nyito y'ikirundi ivuga yangoroba bwinshi ntabwo ivuga ntuze hariho rudende na bwinshi irikiravuga bwinshi. Iyo ku ngabire yego irikiravuga bwinshi ntabwo irikiravuga rudende. Nk'akarorero umuntu afite ingabire z'ubwoko butandukanye. Umuntu ashobora kuba afite ingabire yo kuvuga neza. Iyo ngabire yo kuvuga neza agaca agira ingabire ifatiye ku kugiranira imigenderanire myiza n'abandi. Ni ukuvuga rwa rurimi niko rugiye gukora ya migenderanire. Uru rurimi rurazana amahera imigenderanire nayo ikazana amahera ikazana yandi. Uwo muntu urashobora no gusanga afite ingabire yo kurima yarima akeza abandi barima bigabi bikayonga. Ugasanga uyu muntu yangabire afise ingabire yo gutwenza. Uravyumva? Inyuma y'iyo ngabire yo gutwenza ugasanga n'umudandaji do umudandaza wakaruhariwe ateye ubwoba. Par exemple abartiste biwacu mu Burundi twe turafise ingorane dufise we no kutayizi. Twe tuzi neza yuko umuntu uri focus n'ikintu kimwe.
wahejeje kubaho. Ariko ku rundi ruhande Ildephonse ntaguciremwo ahubwo barakubwira abahinga bati nimba umaze kwitora mu kintu ukabona ati jewe ama talented in such thing, barakubwira bati ahubwo gifocusinge ko bari cugumako ugikora igitondo na nijoro. Nimba ni nko gutora tumumarayika wanje aba hano hano n'ibintu n'ibiti ibyo biti nyenyera tinyenyeri yanje nimbiri kiragendera hano reka bariho nshira ingufu zanje zose nzogera kure. Mugabo wewe nawe usa n'uvuga ngo ni byiza ahubwo kwishakisha muri vyinshi nimba ndiko ndagukurikira neza. Neza. Kumwana w'umuntu agizwe no kubiba. Kandi ubiba ntabiba muri kimwe. Kandi ubiba biba imbuto nyinshi. Nko mugihe naho wobiba nk'umurima w'umuceri ukabona umuceri urunguka cyane. Uhise ugura ibitara byinshi ukabaho uri umurimyi w'umuceri gusa. Ivyo kubeshaho ukaba umubillionaire. Umviriza none ndakwereke. Hari n'igihe ushaka kuvuga ati dufatire ku bintu by'isoko. Warimye ibitara by'umuceri gusa. Ariko acugera ku rwego rwaho ikigezweho kugugwa muri ico gihe ntagara umuceri. Muri ico gihe uzomara urya iki wewe? Okay. Nuko ico gihe kigezweho ibiharage bigezweho. Okay. Ubwo umuceri wawe urabaye urarindira ushoye ibiharage kugira ngo bikuramire igihe umuceri uzoshikirirwa. Ndagwakaro. Wari kuravuga uburyo ugira. Wasomye Bible mbere kwinjira muri comedy twavuga kuri Chimamanda Moses ntuhanyibagize. Ariko kandi ndashaka havuna tubwira uburyo kuko uri kuravuga Chimamanda ndamwemera kubera ico ndamwemerera cyambere cyo kubahuka ibyo abandi batubahuka kandi bavyita ibisanzwe muri societe biriko vyonona abantu. Ndaguha karurira. Ego twe nutusi turasenga tukunda Imana. Ariko umenye yuko parimi mu bukoroni amadini donc ubukoroni bw'abazungu amadini afata ijyambere mu bizingamitse Afrika. Zingamitse Afrika ntakarurira. Waruzi ko amadini ari mu bintu bya mbere mu gihe abayatwara batavyitwayemo neza bituma abanyagihugu canka bene gihugu baba bakene kuruta uko bari basanzwe. Ndaguha karorero. Ihanga rya Isirayeli ukuntu ryari tunganye bagiraniye igihango n'Imana cuko bavuye muri Egiputa bazogenda bagwana urugamba bagakura amahanga mu nzira bakikuje kugira ngo babe ini terre nation très puissante. Très puissante mon frère. Mugabe ivyo byasaba inguvu. Mugabo se kuvuga ko Imana yababwira ngo ijyamire muzosanga nabakuye mu nzira. Abasomyi babaye mu bihe byo gusenga ariko banakora. Abasomyi ba Bibiliya ibyo byose biri mu kuvayo. Uhoraho arababwira ati nimwanyobokera mukagirane mukamba hafi. Mugasenga je Imana uhoraho yaremye ijuru n'isi nimumbangikanye n'izindi mana z'abanyamahanga ngaha. Nzobakurira abansi banyu mu nzira. Muga ntibisobanuye ngo mwe muzovyuka nabaranduye. Ahubwo yaciye abwira ati mbere agashima bikomeye rero. Mose fatira abana b'Abisirayeli uharura abahungu bageze kuja mu rugamba. Ne kubera icyaci habaye igisirikare. Bivuze yuko Mana ntiyari kurungika abamarayika igashishura abo bari ku ruhande bikikora. Canke gatibura umuriro byose bigahira. Rero bisigura yuko Imana irakunda. Rero ikintu ngomba nkukuremo Chimamanda kuba natanze view yiwanje nkavuga ati uyu mugabo nubwo bamusamira hejuru arahanura. Kumusamira hejuru rero birafite aho bihagarikiye. Par exemple umwana w'umuntu agizwe n'ibintu bitatu my friend. Bitatu bikomeye ariko bigatosogwa n'ibi bibiri byose bikaba bitanu. Icambere niko bimeze ingabire ingabire karemano yawe. Izo ngabire karemano zawe zirakubera vora nziza y'ubuzima bwa misi yose gushika upfuye. Ingabire ico ni kimwe. Iyo ni vora. Cya kabiri umugisha. Wonuwo ni karemano nawo. Umugisha.
uravyumva nivyo basokuru bavanga uravukana kigira kabiri hakabaho na kamere izi kamere rero bivanye n'aba bajuifu bazita kamere nziza dukura ku muremyi niyo mpamvu muri bibiliya mu kigabane cy'itanguriro kigabane cya mbere 26 Imana yavuze ati tureme umuntu asa natwe mu ishusho yacu sibyo ariko kuvuga kurya yagombye kuvuga yuko si kuvuga yuko Imana ifise urutwe rumeze nk'urugwi wanje muri penderesi ngo icyongera igira urutwe nk'urugwi wawe oya ariko bifise amasfere ariko Ildephonse ntucuhushisha ibintu nimba yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu kumbure ishobora kuba ifise uwundi mutwe udasanzwe ariko ifise umutwe ifise amaso Imana ni muhemu ni ikinyabuzima kitaboneka n'amaso kireka kuboneka kuri twebwe turabisha no maso ariko mpamvu ivuga ati ubushobozi bwawe buri mu kwinyegeza kwayo niyo mpamvu utazopfa uyibonye n'amaso uku ikwiyeretse ubupfuye sinzi uwo ngo yeretse nimba ari urutugu nimba ari iki n'ubu nkeka araciruka rero kubw'ibyo Imana ivuze ati mu ishusho yacu ni kuvuga ati yagombye kuremwa umuntu agire kamere icyo bita ubuntu niyo mpamvu no mu gusenga bavuga ngo nta kindi Imana itanga amahera niyo mpamvu y'amadini azimiza hajya aza yaturavuga ngo cakira vewiti ngo cakira tora visa ngo cakira urupanga ikiriri wature ko turujyane kwanje genda urukoza kwinzara ujya gufata urupangu waziranotse urako batagukurayo nk'ivubi hajya muhungu barabasuka je nibaza ko kuba ari kugukarihirizo kwizera ariko Ildephonse nivyo ukwizera kudafatiye ku bikorwa kuba gupfuye ibyo bikorwa rero batagenda baruyore baruzana urucakire ibyo sivyo ariko Ildephonse azi ku rundi ruhande abenga barakubwira ngo nimba nk'ubu utararaba nka kino kibuga for example iyo uri mu nzira y'iterambere ngo kibonemwe inzu ya etage ihejeje kubako nta dreams nta ndoto ubufise zigera kure cyane kurota utakoze wewe wumva bipfuye ibyo ni ibintu biba bisanzwe kuko uri kurahamira umuyaga mbere ndakwereke frere nuncishe ku ruhande nako mvuga rero uravuga ibintu bitatu ati umuntu agizwe n'ibintu bitatu mbere ni bitanu kira rero Chimamanda uvuga nibisobanura ko ari ukwizera Chimamanda ni nkuko nanje uwo muntu avuga ngo yakurikiye jewe ngo incabwenge ibiki n'ibindi oya ahubwo wari kuvuga ngo yanyigiyeko Chimamanda rero tumwigirako nuvuga nk'ubu urafite ibintu bigiye kuri Chimamanda kwe d'accord nimba ari kinyoma akerekana neza ko icyo kinyoma ari cyo no muri video ukakibona ko ari cyo ariko ku rundi ruhande hari n'abandi bavuga ko ibyo nawe bwiwe ahora arema ibinyoma nimba sorry gato nimba ahora arema ibinyoma akabigaburira abantu bakabifata nk'ukuri ntabwo mva yuko ari kararoga societe agacaronka ama video yabyo se ivyo binyoma ama video reka ndaguye nk'akarorero nk'ubuje kuri YouTube kukereya yuko nagiranye ikiganiro na Ildephonse ariko arantuma indaya ivyo bisaba umwanya ungana gute ndiko ndagutumira so guhindura izina n'akarorero so guhindura izina hane ko Ildephonse nkerekana discussion twagiranye bakabona ko Ildephonse yanyandikira ivyo oya mugiye hari bira bintu byo ku masosho media biroroshe kubesha oya reka ndakwereke Chimamanda ikarazana image tukabona uwo muntu ari muri yo action ari waravyikorera frere oya ikindi Ildephonse urazi ikindi filime zarabo oya hariho video yo ntibari montage yo nago ari montage ariko ikindi kintu wavuze ko mu kanya kintu kukubaza ko ni kintu twako turahuriza ko vango nimba bafise akamaro nuko hari abantu benshi abwiruka abana ko babikunze bakumva ariko ugenda urabe abantu benshi ba appreciating abakoma amashi uza gusanga niba abantu bari mu madini ahabanye najya madini akunda kwatakawe ivyo jeni ivyo ntibindaba ntibindaba gusa je ukuntu umeze peu importe kamere zawe uko ziri kose ukuvuga ibintu byawe iyo wamenyererejwe iyo watorewe jewe sinihutira kuvuga nihutira kuraba impweme irimo gusunikira kuvuga ibyo bintu maze kumenya intumbero urimo nkongera nkaraba neza ko impamvu bivuga ibyo bintu kumbura nawe hari ibintu byagukoze ko mubwo buzima utifuza gusubiramo kandi utifuza ko abandi basubiramo ariko tubwizanye ukuri hari n'abantu bavuze bati Ildephonse dollar ararimize nivyo byaravuzwe ati umugabo ariye ku dollar rivuye muri Amerika nta kuntu nakumwe atovugira Chimamanda neza frere nkubwiza amafaranga Ildephonse warayari habwo shama makwaga $100 merewe nabi mwino misi nguyo Chimamanda nta nimero yiwanje ya telefone agira
nomero ayakurungikira nimba yifise ni Western Union umviriza rindi kuko ntushobora kurungikirwa amahera ata discuss mwagiraniye n'umuntu arakubwira nyine tija kucuma ngere ndongeka agafaranga na page Facebook yiwanje ntiyandika inbox ngo hello my friend ngo hello Ildephonse no gusa anyway narabonye ndakurikira ku rubuga rwiwe sanga nawe yagize appreciate kuvyo nanditse urumva ariko nibisobanura ngo urumva ngo nari ibiturire no kuva amafaranga bavuga yaguhaye ntayo yaguhaye canke n'inzira yo kuyarondera apo nta nzira yo kuyarondera kuko jewe ukuri ndakubonye ndakuvuga je mu bantu nemera wundi ndakubwira n'undi nemera pastor Mbayahaga uramubona uri cya mugabo nawe ni hataje ariko umusaza muri mu mugumwe n'ubundi barakubwira bati burya Chimamanda nawe yemera uriya musaza ko uriya musaza kwakoranye n'ikiganiro arambye nawe nyene avuga ati bantu uriya muhungu bamureka ahubwo ari mu kazi none nawe ubaye ugira gatatu birumvikana ko nako nokomera Chimamanda ngo kwemera Mbayahaga ariko kandi umenye yuko ino suko tuyibayemo abantu benshi bagomoreye inzira ya benshi inzira yabakitora bake rero kuba turi bakeya je Mbayahaga tumwemera ivyo rero birasanzwe reka mubemera muri benshi amakomenti abari menshi uriya mugabo oya apana benshi nabo bamwemeye buke bamaze guhumuka mugabo bari yaje ntaragweze sinabifata nk'abamwemera ibi bintu bya comment ku mafipi si kumwemera ijyana ikintu bita fanatism hari abantu Ildephonse bashobora kubwira ngo abana ngo turi kumwe mugire mujabuke nk'uruzi koza ukuguru mwibenga oya sorry koza ukuguru mwibenga undi wabiramuza kwa mukiri bari guhindukira usanga bose birutse mugabo nka urinze we decrying like this na muzehe Apostle Mbayahaga muba muri abantu banya bavuga ati no mu rufu twajana vraiment je naratohoje ndarabujya muhungu kuko ngomba ndakubwira mon frère navuze kari akantu ka colonialisme amadini nari muri parmi abanyafrika twe twubatsemwo tuba twubakamwe ubumuga bw'imyaka myinshi kugeza aho twe tuzobwikuramwo bitugoye nk'akarorero biciye mu madini nyene bitugoye nk'akarorero ubwa mbere umuzungu yaraje yatubwira ati kitugoye cyose ambaza Imana yo mu ijuru mu kuzimu hariyo shetani sivyo ariko i Burayi nta shetani ari mu kuzimu hari inzahabu wabyumvise turi kumwe niko babifata kandi bari abantu bo bahukuzimu bo bahamusi yisi ngomba ndagwakarorero brother umuzungu uyu munsi aramutse atanze support akavuga ati ubaka ishengero mukaryubaka ugacuvuga ati habonetse ibimuga n'abashonje habonetse ibiki urumva ubwo nyene imfashanyo zitaviyo zija urazibona ziraza ziza kubera iki kubera amaze kubona abantu bari muri misère yama yifuza abafashwa niko bimeze hajya kubera iki none izo mfashanyo ko batazihaba hariya bariya se bazibaha kandi injya hari abamunya ingorane bafise babuza aho bamena injya ikintu bari kudufasha kutugwiriza ubwenge butuma tuzingama tukaba abumva ko bakeneye ifashanyo z'ivy'umubiri kuruta ivy'ubwonko turakeneye ifashanyo z'ivy'ubwonko twaguke mu buzima ariko Afrika ibi idasanzwe uvuze akantu kankoze ko tibo mu kuzimu ntibabona yo shetani bo babona yitunga babona ibintu bidasanzwe mu gihe twebwe wumvise ngo kuzimu tubona ikigabo c'amahembe reka ndaguhe akarorero no presidents Africa par exemple umwubahwa nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye aguma gwana urugamba banza arabati mbe ubutare amabuye y'agaciro hari hose kujya bibaza ko umuzungu aryohewe wowe ntabaryohe hajya yori kocora gusa cavuga ati dushaka hafineri sivyo bazane ngaha ubu butare buhingurirwa mu Burundi bugurirwa hanyene nimba ari inzahabu ifise 9 kaha ifise 24 kaha yabonetse mu Burundi nimba ari quartz ikabanuze za cuivre kamenya nikere koruta byose bihingurirwa akiya Mungu ndakubwiye umuzungu amaze no kuvyumvuko ibyuma bihingura ivyo bintu bica biduga ibeye kugira ntubikore kubizana wo yakuraye ucubanza kubugwatiriza bakabwimba bakabumara bakabusigira igihugu c'igikankara
amahera barayatwaye nawe bakagupfunyikira intica nikize ukajya kumarana na bene wanyu hanyuma bagaca babibamwo idini bavuga ati mwebwe mwagomeye Imana mwe Imana ntimwigeze muyubaha guma ku karago kuva ku wa mbere ku wa gatatu ku wa kane wibaza icyo gihugu kiba kiriko kirajaye ngoma ngubaze nawe ico kibazo basi kimamanda nimba ari karavuga kujya nimba igihugu kitariko kizingamikwa n'amadini sinsobanurira ingene umuntu ajya ku karago kuva ku wa mbere gushika ku wa kane hanyuma agiye mu rusengero dimanche bagaca bamwaka icya 10 n'ishikanwa atanakoze yayakoreye ryari afite umugore n'abana yayakoreye ryari ko bikaze bitandukanye rero nko kumujya imitsi umuntu uri kurasaba icya 10 amazi mu ndwi yakoze rimwe yiwe ahubwo baranayaronga rero n'ikintu ngomba ndagusobanurira wa muntu agizwe n'ibintu bitatu yaratakaje uburemere of course ugarutse kuganira ko ndiyumvira wavuze bitatu mugabo se nuvuga ko ari ibindi bibiri byunganira ivyo bibiri naguhereza karorero ivyo bibiri rero ubwa mbere yangabire twayivuze wa mugisha twavuze umugisha za kamera nziza twazivuze mugabo reseste bari abo muri este muri Asia hehe bagiye bakorera ku kindi kintu bita ico wowe wagiye uvuga nk'igendereza canke zodiac signs bakorera ko bakavuga ati nako umuntu wari we wese avutse muri iki gihe avutse kuva mu kwezi ukugushika mu ntango z'ukwezi gushika mu mpera z'ukundi kwezi uravyumva bagendera ku kintu citwa inyenyeri cyane abo buri koravuga inyenyeri ibayobora uravyumva rero ngo gusanga afite nk'inyenyeri 12 zihuye n'amezi 12 kubera ivyo binyenyeri biba bigendera muri ico gihe baracamenya ati umuntu yavutse biba binyenyeri biriko biriganza muri uku kwezi basangiye kamere n'uwo bavukiye hamwe muri ayo mezi uravyumva baca bamenya ati utumugendereza gutya izo kamere urumva yuko bo kubera ko batari bazi Imana nk'iyo Isirayeli izi iya Isirayeli yagenda ibonana nabo imbona nkubone bariya nabo ivy'Imana ibakorera ibibakorera kubera ko ari Imana igwishiriza imvura babi n'abeza nubwo bagendereza bityo no kuvuga barabigendereza bigakunda kubera ko Imana niko yabyubatse ubumenyi bwabo niho bwakoreye ni nk'uyu munsi ndonda guhakana ariko se nimba Imana aruko yabigize twapfa tuvuga ko bacumura reka ndaguhakarore frere tuvugisha ukuri I'm telling you truth, man. Of course, come on. Yamona mu Kongereza tuvanga. Nako kaba gakene ko twaciye yose tukiga. Tuzokivuga cyane. Urumva rero. Yeah. Ikintu ngomba kugusobanurira sikindi. Uyu munsi amadini asamaye. Araruha abantu. Abizeze. Ibidashoboka. Imbere bibareme mw'ubwoba. Ubwoba bubavyarira ubunebwe. ubwo bunebwe bubaviremo ihomba ry'igihugu uvuze ku kantu kubw'abanebuka ikintu n'ubundi ndakunda kugufollowinga wanditse ngo never die before your death ni jambo niyumvire ko ucana umwanya umuntu byoshoboka gute kwapfa mbere y'urupfu rwiwe kandi upfuye uba wapfuye urimo uravanga ibintu never die before your death icyo turakigaruka kure kandi akwereke banza je ahantu umuntu arashobora gupfa hakiri kare ariko agapfa gute nakubwiye bya bintu bitatu bikeneye ibindi bintu bibiri ibyo bintu bibiri ni ubumenyi urabyumva hakabamo na development uri kuranyumva development donc ubumenyi na development cyo dushobora gufatira ku iterambere umuntu agezemo agenda yaguka sivyo uriya naho no garuka kuri kimamanda muvuga atakoresha imvugo zitoboye gutyo sivyo zishira isoni siko ni kubera petetre akarere yakuriyemo nta bumenyi bukaze burenze bwamutera kuguma bamubwira ngo gihora ico kintu sivyo no kuvuga mbaye nkuko ngani ashobora kwa afise ubumenyi buke mu bijanye n'imvugo n'indongora kintu y'imvugo indongora mvugo okay voilà robotel ubwo bumenyi rero nta nabo agaciro muri ibyo ariko ico sico dukwiye gushingirako uravyumva kuko nico kintu twa dusanzwe tukizi ko kibaho nubwo twirengagije kukivuga turabizi ariko gutumbera ukagenda guhanga ico yavuze gusa gutandukana n'iciyumviro yazanye umva nawe urashobora kuba usanga ubaye ikijuju gusumba uri muri iki kijuju urabyumva
rero burya yeah ntugahangane n'umuntu witwaje imvuga ikaravugamwo ahubwo kurikirana intumbero nukuvuga mu yandi majambo message cyangwa ubutumwa message ni ikenewe ni bya bindi abarundi usanga mukunda gukritikana bidakenewe ukumva umuntu avuga ati I'm very happy and then mugabo bujyana maravuga mu ico congereza ugatanga cyangera kiramuroka nawe ntacyuzi oya ariko n'uwo muntu aba afise rezo erega bisigura ngo nimba arinze yemeza kukivuga akavuga ko akiza navuga icongereza canyacu none nawe ko atakivuga wumva rero icyo rero tugomba kuvuga baramukritika kuri iriya mpanuro ngo abivuga muri iyo mvugo yindi rero nabo rero nibubahuke baduha umuco wibiri ko biraba mu mvugo iboneye nta ma platform bafise niba yarondere niba yubake platform nuko batagira icyo bavuga oya hari umuntu abana gifise ariko akabura havugira avugira ntaho wobura wewe hakuye jewe naricaye mani nobaka imvuga naricaye nobaka imvuga nawe yaricaye yubaka imvuga nabo nibazubaka nabashaka kwinjira mu byuzuye rero reka umuniga tumurenge tujye kuri bya bintu bitanu ibyo bintu bitanu rero ni naco kintu usanga kinatuzingamizi bariya bisirayeli ingene bari babayeho baravuga ngo uyu munsi muri ubu buzima twebwe ihanga rya Isirayeli ihagaze gutya hariho abaherezi hariho umwami twatoye uwo ni wajejwe guhangana n'ibibazo by'igihugu no kurondera ingene agabura intambara zikajya gutera ariko kugira ngo aje kubikora ibyo byose azobanza kubaza abaherezi wabyumvise niko iyo system yari yubatse ibyo bintu byandikwa mu nyandiko bijya muri Bibiliya barabituzanira natwe muri Afrika turabironka ariko uyu munsi abari abisirayeli uko bari bahagaze urutonde bari bafite rwaruru kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu wabari umunsi wo gukora mugabo umunsi w'indwi wari uw'isabato iyo sabato kwari kuja hamwe bagasenga uhoraho bakamushimira bakongera bakavuga bati burya rero ikintu kimeze uku nakujya twe turakeneye yuko dushobora kuzogira guhinyanyura kana kariya Imana ikongera ikabaha wundi mutindo kanaka bashobora gucamwo gutya wacumbise Gabriel twebwe rero uyu munsi n'igihe cyo gukora ntaco dufise tugiharira idini rikatwemerera ibitangaza nta nakazembure dufise wakibonye tukigumira muri ibyo bitangaza ubwenge bugacurama hari ikintu kimwe nigeze gutangara abantu bari mu bintu bijanye na campaign iyo kugenda kuvuga yuko bagira ibi bintu vya greffage urabizi ndabibona ibintu byo kubangurira nk'ivoka ukari kubita kwigereveriyo uravyumva buriya rero bashashikira abanyagasengero bakukarago sha ewe araza arabe-explica urumva uganga ivyamwa mu bironke habeho indimu habeho niki ngaha biri kumwe indimu yokorana n'umucungwe umutamakazi araho yambaraye gatambara kera mu mutwe aramuraba ariko ngo kubera iki muri ko murahumanya isi ngo tuyumanya gute ngo biharanditswe ngo ngarago umuntu azozana ikiyobe cy'ubusa none yagomba kuva kwifuka isambanye n'indimu wagiye gusambanisha abana gakiza karababore nikuri atabagirije yuko abana yabagirije ati vrema ibi biti mwebwe ati uri ubusambanyi ko murabikorera Sodoma uragoma uzanya kanyamerika agasuweto kwigereferi akazambia kwigereferi uwo mumere urumva iyo ivyo yavyise ubusambanyi Imana urumva icyo kibazo nukuvuga ngo komba numva menga abantu no mu miswe batangiye kononekana urahurungana rero ikintu twe twari dukeneye turakeneye ko ubwa mbere amadini amenya ivyajejwe n'abaherezi b'Imana Imana yashizeko kugira ngo batume abantu bagarukana akayaga keza mu mico n'imigenzo
ya madini niyo yari kufasha kuriya kwa Abisirayeli. Abisirayeli bari abaherezi bafasha abana babo, niyo mpamvu hari itegeko rivuga ngo ibi byanditswe ndabahaye muze muvyigisha abana banyu mwijoro muvyutse no ku murango mugenda muri ko no kunze sivyo. Ivyo biri mu gusubira mu byagezwe kibana ca 6 umurongo w'indwi. Uranasoma wa mugabo wacumvise. Ivyo rero babyitwararika igitondo babyitwararika kubera ko iryo hanga ryo ritagendereza. Ayandi mahanga yarabakikuje ibizo kurabira ibimenyetso ku nyenyeri inyenyeri buri n'ubupagani bimeze uko buri n'ubupagani buri nuze muri kristianisme nk'ubupagani. Ni par exemple muri Matayo kigabane ca 2 umurongo wawo wa mbere gushika kuwa 20 gucyo havuga ivuka rya Yesu siko none ivuka rya Yesu riravugwamwo abo bita astrologians bari astrologians abamajusi bajya abamajusi baje bayobowe n'inyenyeri. Iyo nyenyeri Herode yarayibonye, iyo nyenyeri Yosefu yarayibonye, iyo nyenyeri Maria yarayibonye ko ari we yabyaye umwana. Ariko menga abitwa abanyabwenge bivyanditswe nibo barayibonye, nibo batinye kuzibona haje. Nta munyabwenge w'ibyanditswe yigeze abona iyo nyenyeri, ahubwo yabonye abo baragurisha nyenyeri nibo yaje bayoboye. Kubera iki bari bavuye mu karere gakoresha zodiac signs. Yaman ibintu bari birebire bujya guhura na Ildephonse ni umugisha udasanzwe, umwe mu bantu batekeye byinshi. Ndebutse ko ikiganiro cyitwa Story of My Life tuganira ku bintu by'ubuzima bitandukanye, ubugenda abantu baba baraciyemwo, kandi tukayaga n'ibintu by'ubwenge. Musaza Jeni bazaye uko twagiriwe iba ku cyuno munsi ejo tuzongera tukarigiriwe. Oya kubera mbona ko bisa nk'ubwije banashaka izi nkuru ni ndende biragutse ariko vanze umunsi uzozo twiteguye kubitega ikiganiro cy'amasaha 10 ariko twacegeza kubivanga kuko hari ubujya uvuga ikintu kikavyara ikindi bigatuma dusanga hari ibyo twibagiwe niyo mpamvu twagaye tubigarukana ngo mugabo unyemerere tuvuge ku kantu kwasa n'abari bavuze ko uwavuze ngo never die before your death. Never die before your death. That's true. Umuntu arashobora gupfa imbere y'urupfu rwiwe. Gute? Umuntu ashobora gupfa imbere y'urupfu rwiwe ukagomba kwizingitira ku kintu kimwe, ico kintu kimwe ukabona yuko ari cyo uzogumubamo mu bwo buzima atangorane. No. Ico kigagutera ubwoba. Par exemple ndaguha karorero. Wavuze no ku kintu cy'ubwoba cyane cyagumye kigaruka mu ndaguha karorero. Nk'akarorero wewe uyu munsi ufise amahera 300,000 kandi ayo mahera 300,000 wewe azokumaza iminsi 3 ayandi witeze uzoyaronka ku munsi wa 5 umuntu azoyaguha. Burya nutipanga neza imbere yuko yakonsoma ayo 300,000 ndavuga ku munsi wa mbere utangura kuyakoresherezako ukabura rondera yandi mariye ku ruhande agufasha kwiyubaka kare ku buryo uzoshika niburi ku munsi wa 3 ufise yandi mahera upfa umutera yindi mitwe ukagurana ayo mahera ukazoyasubiza muri ayo y'uwo muntu azoguhereza imbere. Kubera iki? Ni waguma wizingitiriye ngaho ufise ubwoba ngo urumva ngo ndayatoyaya ngo nkaya ngo nkamugurana ngo ari geno yabura ngo nkazobura yenda mwishura. Uri kurubaka ubwoba, ubwo bwoba nabwo n'urupfu. Ubwo rupfu nabwo n'urupfu uri murapfa imbere yuko upfugwa Imana yakugeneye. Iryo jambo warivuze ufatiya no kuvuga ngo kubwabura abana yuko ikintu cirwa ubwoba kirashobora gutuma umuntu atanatera imbere kandi yoteye imbere cyane gose. Ubwoba burashobora kubona yuko abandi bantu bakwanga. Ubwoba bushobora kugutera ubwoba akakwereka yuko wowe utagenewe gutera imbere muri ibyo bintu. Ubwoba burakwereka bukaguha limit bati we nta faranga ntabwokorako. Yasuko ukuvuga mu nzira turimo bisaba kurinda umuntu agashira amanga agakora. Umuntu ashira amanga akarinda nawe Imana ikeneye. Yakobo yemeye gukorana nawe kubera Imana yabonye ari umuntu arinda. Ibisigura ko n'Imana irakunda abantu barinda. Irakunda abantu barinda donc utarinda Imana ntimukorana. Uburi umukene wo mu bwonko uba warapfuye mu bwonko.
no kuva muri kwa kurinda gusa n'unavuga yuko atari byiza kuguma ku kintu kimwe iyo bari yo mpamvu no munsi utari kuraboneka mu bikorwa abantu bakumenyeyemo cyane bya comedy ko Ildephonse tuvuga dusubire no munsi abantu basana bavuga Ildephonse yarabutse ugaje naguseruka hano ndanatangara mbonye uri kurakina mu gifaransa ukina mu congereza niyo mpamvu menga ari ibintu abantu rero bitiranya ari ibintu abantu bitiranya ubustari uko umusitari no kumenyekana frere sico kimwe kumenyekana ubwa mbere nk'umu artiste iyo bayita la découverte d'un talent ibonetse ngaho kubandanya kubaho muri iyo ngabiri sivyo ni stabilité ya talent urumva nibisobanura ko ugumumenyekana nkuko wamenyekanye none ugomba kudekuvure bushasha ahubwo ubandanya ukora rero kubandanya ukora nibisobanura ko ugumukora cya kindi kimwe uzana ubudasa bw'ibindi swat inzira ubikoramo yindi cyanye ukagura kuyandi mayira mu bindi bikagenda uko nimba wawe ukora mu kirundi ukabuza ko kongereza akora mu cyongereza wenterese yindi peuple ivuga ico cyongereza ufati indi public audience yawe saba barundi gusa nakinye mu gifaransa nkina mu cyongereza kubera iki shaka amafaranga y'abazungu shaka amafaranga y'abantu b'abanyafrika bavuga ururimi rw'icyongereza bavuga igifaransa ni nabo bateye imbere kare bayampunde ko oya brother ni washitse amafaranga yaranakwitabye abo zimanikiza pe nk'ubu rero kino mbabara nkababara n'aba musiciens n'abakomeye umuntu muri comedy urumva baramusabye nimero mpa nimero ya mutima uriyo gutanga nimero ugatutanga ngo yanga urumva ngo reka ndaguhe naka ngo niwe ngo abishoboye ngo ujya ngo navyashoboye ngo nyamajambo kameme uja kumusobanura nkande umusobanura nkande umva ko bari nko kumukasa ngo kumbure hari izindi nyungu yagira ronke jewe reka naje zishobora oroke wewe si we barondeye bakeneye we byiza rero mupaji ni Mungu utanga ni Imana kabisa je mbere yuko ninjira muri This is Flash TV. We shine to progress.